Ikibazo c'isuku rike muri zone Bwiza gisa n'icatorewe umuturama kuko haba mu mifurege yaho canke mu mabarabara y'iyo zone hose harangwa isuku. Imicafu yonyene igaragara ni imifuko y'imicafu ishigwa ku mabarabara imbere y'ingo, iyo nayo ikaba ibirindiriye gutorwa n'imiduga yabigenewe. Iyindi micafu itagwiriye yibonekeza muri zone Bwiza niyiva mu babaji bashira kw'ibarabara mu kurindira ko itorwa. Ishirahamwe Beseko ritora imicafu muri zone Bwiza ngo ribikora neza nk'uko vyemezwa na Mudogi Salvatore aramutswa zone Bwiza, akababazwa n'imicafu igizwe n'ibisigarira vy'imitobe, inzoga n'amazi bitekerwa mu macupa ya plastike vyongerekana ku mwanya. Neza gukurikirana kenshi turabera muri dukaye dominaje twahaye abantu kuba twaye ubucafu n'abasinyira kenshi bitabagoye bari kwirikiza, kandi mugabo ingorane kenshi haba ivyo musanga ari ubucafu bwinshi. C'est problème ibi bintu bivamwo amazi yo kunywa civamwo amaji, cituma haba ubucafu cane gose kuko twaza tukayora ikamyo za meri zigatwara zizoza ku buterere ngo ivanga ikamyo itwaye ubucafu yuzuye shibona zitanu zizanye ibindi. Mudogi Salvatore aramutswa zone Bwiza agasaba abajejwe kwemerera amahinguriro atekera ivyo akora mu macupa ya plastike ko bobemerera babanje kwerekana ingene bazotora ibisigarira vy'ayo macupa ya plastike batekeramwo ivyo bakora. Vyerekeye ko boraba abadukurira kandi baba bayivuze bakada bazokurira hejuru kaba nk'itegeko yuko umuntu azana ibintu bisigara bagatamwibara ategure kwa Murarundi berekane mbere kumusinya ko akora n'ivyo bintu vyiwe bazi nyene nazo bikuraho. Zone Bwiza ikaba ari imwe mu zirangwamwo isuku mu mabarabara yayo ugereranije n'amazone amwamwe y'igisagara ca Bujumbura.